ubusanzwe imigenderanire itagenda neza twebwe turahomba kuko nk'urwaruka ibikorwa tuba turimo nk'amashyirahamwe za senape za bertebe nibo batumye tuja hamwe. Iyo rero imigenderanire atari neza nabo usanga uburyo bidakunda kugira badushikire kuri twe kuko ibikorwa dukora turifuza ko bizoga muri no bazone basi. Rero iyo imigenderanire igenda nabi ivyo bikorwa vyacibabo umugabo tugashima ubumwe bwa Buraya bwakwiye ivyo bihano tukizera ko bamara kudufata umugongo. Turabona yuko ibikorwa twifuza nk'intara ya Muyinga turifuza kuzoba akarorero mu gihugu cyose, mbere no mu makungu bakavuga bati hariho abantu bagiye hamwe bararengera ibintu bibatandukanye, baravuga bati reka baje mu miseze igihugu cyabo. Mu bisanzwe harya iterambere mu mutwe hariho abantu bamwe usanga bafite ibyo byiyongero byo kwikumira cyangwa ibyo kuryana. Twebwe twaramaze kubirengera n'abandi tubahamagarira tukiriwe bakumva yuko igihugu ni ikiwacu, igihugu si icy'umugambi runaka, igihugu ni icyacu twese mu bitandukanye bw'iwacu kandi kiradukeneye. Inguvu z'iwacu ubutandukane bw'iwacu nizo nguvu z'iwacu kuko twese duhaya ibyiyumviro byo guteza imbere. Rero abo bakurimo inyuma bo tubita yuko bakiri inyuma y'amajyambere tubakangurira gukerebuka bakava mu byo barimo bakavuga bati reka dukorere igihugu tutaravye ibidutandukanye byabereye neza cyane tukabona igihugu cyacu bakizi iterambere aho kugeze ubukene mu bijyanye n'uburyo bukoreshwa n'iyo buva tuba tuzire ko ubumwe bwa Buraya mu bantu ba mbere bafashije Kenya kugira kuva mu bukene kandi twe turabizi nk'abahinga ababikurikirana ubundi buri gihugu gishobora kuva mu ngorane z'ubutunzi birimo hatabanje kuboneka icyo twita gufashanya ni ukuvuga amahera wonka mu buryo bworoshye atarama kuvuna mu batodentere atarama kuvuna ingene uyasubiza bashobora kubazo ubwawe ukitunganya neza ingene akugirira akamaro kugira abarundi bari mu bukene bashobore kuva muri iki gishobora gutera imbere bwayo by'amabarabara ingene bitagoye imiyagankuba amashuri ingene abantu babayeho ibifungurwa ibiciro ibintu rero ibyo biramaze kugaragara n'amadovize urabona niko akunda ubufashagire bwo gutuma ibihugu bishobora kuva mu nzego ngorane. Bwa mbere nk'urwaruka bava mu biganza bitandukanye mu myaka itanganye kenshi twara mu bw'iterambere abo muri seneri wasanga tuva mu kurusha cyane. Iyo senape imaze kuza ikoresha inyigisho ikibazo cyiza twaribereye education non violence ibyo bimaze guhera bacavuga bati mubone ntushaka kuba mwicaye ngaho aho muramaze kumenyekana muraziranye umwe wese urabona ko bose yakwituzanye mu byiyumviro by'iwanyu. Rero reka ko tumaze gutsinda ikibazo reka duce tuzana igikorwa cy'iterambere kiduhuza twese. Muri iyo ntumbero haje dukorera amakoperative ku rwego rw'intara tugatwakira n'indi koperative ku rwego rwa komine rero bose hamwe bigambwe bisakora mu ntara ya Muyinga. Ugiye muri komine Gasogwe urwaruka usanga muri koperative waza mu ntara yose ugasanga urwaruka ruri muri koperative. Ubwo rero ibyiza bari birengeye uhabutse ubugatutsi reka dushyire imbere ikivugo cyane cy'abantu mukuru w'igihugu yuko umunwa wose uronka icyo ufungura n'uko kose ukaronka amafaranga twiteza imbere mu butandukane bw'iwacu. Ubwo rero ikintu twasanze urwaruka twapfa ubusa twikekana nako kunuka mugo tumaze kubona tukicara hamwe tukaganira ibiyabo twasanze twapfa ubusa reka twiteze imbere kandi turabona yuko no mu bihe bizoza urabona yuko iyo ibihe byegereje by'amatora twarafasha dushuha cyane mugo turabye ukuntu twashize hamwe umwe dufise turabe no mu matora aheruka ya 2020 nta mishamiro aho duherereye yabaye
kandi turabona ati nko muri 2025 ikibanza kizoba ari cyiza cyane ku buryo n'imbara ari iyicangiriye ntabwo tuzaba tuvuga tuti we muvuye mu myiyamamazo natwe turi mu myiyamamazo ahubwo tukajya twicara hamwe tukayaga kuko tunabikare twese tuyaga iterambere ry'igihugu rero aba bariko barahiganwa bose baba bashaka iterambere ry'igihugu rero natwe tukavuga tuti twosha dusigara inyuma twibohere cyane mu bintu by'imigambi duturuka ahubwo tuti reka tujye hamwe twiteze imbere ibikorwa dusanzwe dukora uyu mwanya ufitiye umurimo twatanguye tuja ibigori twabimbuye muri hafi mwanya turima inyanja kandi two turaba tubona kwigeza nko kuri 90% tutaba iyo nyanja harayimaze gutumiza kudushyiramo imbuto y'amazi nta muntu umaze guhabwa ibijete utaramenya neza gutunganya amafaranga utarayakoreshereza mu muco utaramenya abantu bataza kubimenya kandi bakabimenya tukava mu bintu byo gupfukira bakabimenya hanyuma igihugu tumaze kwizera tushikira ukaja no muri Afurika kujama y'abashaka mu kigega mugabo ubu rero haracari ingorane izo rero nazo kumbure ko dutanguye kumva bivugwa mu majambo mu bategetsi bo hejuru kwizera ko ushobora kujana n'imbere bakagira igihinduka mugabo gushika kuri ino saha ibyo nabibona igishyira ingufu mu ntwari ibereye bitewe n'uko amafaranga yakoresheje bakabona neza ko ifaranga ryari ridategeye mu mifuko y'abantu tutagikosoye nta muntu ashobora guhamanira naho wogira gusa kandi barafise amanota babirabirako bakaza bakaraba bigitorwa gute aho turumva tutahuye kuvugwa ariko twebwe nko mu mashyirahamwe yigenga abantu tugiye kuhakorera cyane turabona yuko ukeneye ingufu nyinshi kugira ibintu amatopizi y'ukuri gituma ukibona nk'abona nyiratungo igituntu urabona gituma ibyangombwa n'ubona ko bigorana kuboneka uraba ayo mabarabara turiko turacamo amashuri nkuru yabona ingene yameze ukaraba abana aho bigira ibindi byose nkuru bibona wumva rero byose rero ni ikibazo canke ibifungurwa usanga bidakwiye ibintu bigaragara wumva rero zirakenewe cane